kwirigerekezo ya 30 Nyakanga 2021 uwa kane wa nyuma ukwezi kwa Nyakanga nkuko biri mu migenzo y'umugambi wacu wa CNDD-FDD twahurikiye hamwe kugira ngo dushimire Imana yatuyoboye mu bikorwa bya misi yose muri uku kwezi kwa Nyakanga turangije. Byahuriranye kandi nuko mu mugambi CNDD-FDD kuva muri gitondo twari dufise kwita umwiherero n'indongozi nkuru mu gihugu bagizwe n'abashinga amateka, abakenguza amateka ntibarimo kubagira Igitega, abashikiranganje, abayobozi bakuru mu bushikiranganje bunyuranye, eka no mashirahamwe ya leta, abayobozi n'izindi ndongozi. Dushimire rero Imana yadushikanye uyu munsi kuri igenekerezo. Twishimire ko yatugiye imbere, eka mbere tugaserukira abadushize imbere neza muri byose na hose. Dushimire Imana kandi ko yatuyoboye katuyoborera nyine cyane mukuru w'igihugu mu ngendo yagize mu rugendo yagize hariya mu ishyamba mpuzamakungu. Ijambo yashikirije ryateye iteka Abarundi, byadukomereje ubucuti n'ibindi bihugu, barabona ko Burundi subiye guhaguruka. Dushimire abakozi b'Imana bamaje kudufasha, batwama hafi, badusengera, kuko naho turi benshi turashobora gusanga bamwe bagiye gusenga, mugabo basengera barisengera bagasengera n'abandi, umva naho baba babyibagiye baca kugirira akantu gacusanga umeze neza. Safi sana. Ijambo ry'urufatiro mu Nyagalatiya, dushimire umukozi w'Imana yadufashije kuri tahura. Ni byiza kumenya yuko twabohowe, bityo turasubira kwigira ababoshwe. Iri ni jambo rikomeye, umwe wese agende kuri zirikana aruhutse mwijoro, uburuhe buheze bw'umunsi saa 9 y'ijoro saa 10 muzirikane. Hari abantu benshi batazi ko babohowe, bariho. Uretse no kubohorwa ibi by'Imana, ibinyene by'Imana, kubohorwa n'umucunguzi wacu no kubohorwa mu gihugu. Hari abatazi ko twabohowe, bibaza ko bibohoye. Mwarabohowe, mwabohowe n'amaraso y'abana b'u Burundi bayatanze, bakavuga bati bihagarare, akajagari mu gihugu gahagarare, ubwicaye mu gihugu buhagarare, abantu bibwa baturirwa amazu bihagarare. Baritanze batanga amaraso. Tegere bagumye banga twabohowe kabiri. Imana twayize imbere, twarabohowe kubimenya, tubohorwa n'abana b'Urundi bitanze, bakavuga bati iki gihugu giteza kuba cyiza. Twabivuze abo twazindukanye, kandi ndazi yuko ndavye mu maso baracavyibuka ibyo twavuganiriye. Nza ndaraba mu maso ko ndashaka kumenya nti ujya yigize sindabibazwa, ujya yavyumvise. Je ndabona ko mwavyumvise ibyo twaganiye byose. Twaganiye neza, turerekana neza ko igihugu cyabohowe, kandi bagumye abanga bajya abana bitanze, ajya amaraso yasesetse bwira tubohoke. Ntibayatangiye bagumye abanga, bayatangiye Burundi n'Abarundi. N'abataraza rero bazoza ko nabo barabohowe n'abana b'Urundi bitanze. Cyo rero itugende twigira abantu mengo turaboshe, itohe nakahise, igakahise gashaka kutubona. Umuntu akikorera umuganda atatekeye, bakakugureka ko umuganda munini utazi uvuye, bakakwita ibyo amazina atabaho. Umva rero kubohoka, twarabohoze, ntidusubire inyuma. Musikubali kurudi inyuma. Uzo basubiza indani asha muzo bamwikwegeye birabasha, muje bajevye banaweka ndani. Kandi maze kubohoka ucushirira, kavuga uti narabohotse sirudi inyuma. Usubiye inyuma ucika umunyu, mbe nawe wasubiye inyuma gacika umunyu. Baravye inyuma. Jesi ngo nafata ibice kuko nabandamuraza gacukuzi. Gacuri muri gicuri.
noba ndamusubirira sinabifata mugabo ndazi ko ari umuntu yaravye inyuma acaje kumunyu namwe wabohowe ugasubira kuraba inyuma ucusira mwigereza urumva niwe wawikwegeye kandi urukarihije ruramumwa kandi rumumuye mu gipara kwa twararondeye ingere turabwira abagumya banga aho tugejeje ikivi ku munsi muga twabonye yuko ku munsi wa kane nk'uyu arakajyo keza nitubabwira rero ibyaranguwe muri azo kwezi twakwinjiyemo tuvuye mu nama ya komite nkuru y'umugabo CNDD-FDD yakoraniye hari Ngozi yapfunditse yatanze intumbero yingene umugambo wo kwitunganya n'ingene igihugu coramiriza byinshi byaravuzwe aha mwese muri ndongozi nka bose kuva hariya gushika hariya va mu buseruko gushika mu burengero abo baje bose n'indongozi aho indongozi nyinshi z'igihugu ziri ngaha ingingo zapfunditswe mu nama ya komite nkuru zigiye gushirwa mu ngiro zizotuma igihugu gihinduka mu mutekano ibidukikije imibano indero amagara y'abantu kwegereza uburongozi n'ubushoboza bene gihugu byose urudome ku rundi banyakubashikiranganje bari ngaha banyakubanyamagana ntunganya bisata bari ngaha barazi ingero bazokorana kugira ngo ibyavuye muri komite mu nama ya komite nkuru y'umugambwe bije mu plan d'action mu ministeri yose kandi turabe kimwe kugica mu ngiro twaranavuze yuko ubu gutunganya amahera leta ikoresha bizova mu makomine n'intara kuko ubu byahora bigirwa ngahi Bujumbura abantu ngo n'aba expert munababarira muri expert mugabo mugaca muvuga amahera muzokoresha muga komine Cendajuru ntituyibona indani komine Busoni ayo tubona komine Kiganda ntirimwo ugasanga amahera karakoreshwa juju imiyadi igihumbi n'amajana zigahera umwaka tutabona mu makomine hakozwe iki ketwa tuti tuyagitware mu makomine naho ryo bari isoko rije gutanga mu komine kuko isoko gikomine korerwa ngahi Bujumbura inyungu zo zikaza ngaha tugasanga igihugu kirunze hamwe kandi gifise amakomine 19 gifise intara 18 ivyo rero byose banyakubashikiranganje twabiganiriye igihe twaragize imibonano umushikiranganje umwe n'ubuserukizi bukuru bw'umugambi ni vyiza cyane tubasabe ibyavuye mu nama ya komite nkuru bizoshigwe no mu karanga mutima hariho byinshi byafashwe ingingo zafashwe zuko abana baheje amashure bateza gufasha imyaka 2 byo korera leta muri service patriotique volontaire higisoda bigishwe kugwanira igihugu bigishwe gukunda igihugu hama barangura imigambi imyaka 2 iheze bagende babandanye ibindi mugabandi bace bagenda tugume tugira kubisikanya kugira igihugu cacu kije ku murongo igihugu kiragwanirwa naho mugena muri Bibiliya nta nahamwe atavuga yuko umuntu aziza gwanira igihugu nimusome abasize gusoma muharondere aho bavuga ko atagwanira igihugu turabe ko ari n'umuntu mwaza Yezu zabonye bamusagirije imici fata inkota irakonjeka pera umuntu umukura ko niwe yasutse mu mabisi ati reka ivyo ni ibintu byateguwe nta ngorane mugabo murabona ko gwanirwa nta kuzamuraraba hasi rero abantu baza bararegeza nta kuregeza naho twobwira bajya bakozi b'Imana bati turonderere ikigabane baca bakizana ubunyene murumva rero ibyavuye muri komite nkuru birakomeye n'ingingo zikomeye zizwe iminsi 2 haba rero icegeranye twege mu mugambwe twaraje kugira ama stratégie de mise en œuvre ubu ariko aratangura iyo bizoje mu ministeri duce tugorora neza ugoramye tugorora byanse atubisa hari ahantu bavuze ngo igiti kitama ivyamwa vyiza kizocibwa ahubwo wakoze kuduvugirira twari twabivuze kare mu gitondo hari ibintu hari ivyamwa bitamwa hari amashira hamwe amazina ka 40 atunguka
atabyara yindi ishyirahamwe rikaba imyaka 40 itagira itarabyara yindi ngiye nje bagomvye kuvuga tuzobica Imana ati rondoka nawe ukagira ishyirahamwe ntirirondoke aba privé abikorera twabo bararondoka muga ba leta ni ngumba byoshoboka gute ayiweze kandi none mubibona ahangire bizunguruka sinama ntanga karorero Itrakome ibyara fumi kabyara ihinguro ry'imifuko ibanki asirate izine y'isima hanze agacidandaza tekinoloji bacha mu miliyari hafa amajana 5 zuko ihinguro mitanda none tubandanye gute bya leta ko bitashoboka conseil d'administration zinganuko uronde ibyo bakora wapi inama gira imisi yose tugirende none igirende igiti kitama ivyamwa vyiza kizocibwa nari nakanditse ntenda kabika mbere ni vyiza cyane abene gihugu twarabagendeye turashima ari kukivi safi ubu twahisemo kuza turagenda tubaza abagumya banga mu ntara muri ko mukora iki tugende kuravye mukora twagiye mu Ruyigi dusanga sawa Federation ma cooperative yose y'intara ya Ruyigi ukara hafa amajana 3 bariko barubaka ihinguriro ry'umuriyaridi safi kabati tuzohingura umwimbu muga mutubwira intara zitari yumbira kugira ihinguriro zituzanira umwimbu tuhingura Kayanza bari ku kivi safi amashirahamwe amasosiyete meje kara mu Kayanza guhingura amakaro ikivuko cyo ku musozi safi ihinguro ry'icyayi bariko barakora bimirije kugira ihinguro ry'isima bariko barakora ama universite meza safi kwe makaraha ihinguro ry'imitobe ryiza rya kijambere urumva uragenda ahantu ukavuga uti bari ku kivi dukeneye rero natwe indongozi tuve mu biro kuko benshi bakanyiza mu biro kwe mu biro barahicara be ni muruha Jenice niho nduha kwicara mu biro kabisa ukakora ugataha wicaye siniko nasigura imigambi ibyavugiye muri mu nama ya komite nkuru mugabo murumva yuko mu byukuri duseza gukora amaboko mu mpuzo rero bigiye kuja mu ngiro muzotworohereze tuvuze ati muduge mwese muduge ntimuzose gutwagiriza ngo twasambuye ingo niza abasoda zirubatse tuduge ubu twavuze mbere yuko tuzatugira urutonde rw'abantu baduga tukagira liste aba umwe babiri 8 amezi 3 muzamushika ibitego baduga nabo guya ati uje gukorera mu Kirundo naho direction generale twishira mu Kirundo yindi twishira Makamba yindi mu Ruyigi twokora twasanze hafi ibice 70% by'amafaranga yose Burundi aherera ngaha mu gisagara nico gitongo n'abantu baguma baza mu gisagara n'abatagira aho baba baraza kubera bakwirikiye ibyabo amahere y'igihugu avuga ati biseseka ko ndamyira dukeyi muga nzobe ndi hafi yaho bisesekera nico gito abantu bari beshi ngaha nico kimwe n'abanyafrika bagenda iburaya bakwirikira ibyabo byagiye iburaya ibyo batwiye kumva namwe Bujumbura bahaza kuko byinshi biri ngaha kandi uri hafi y'ibintu biseseka urayora dukeyi nico gito bose bere ngaha tukeneye rero ko ivyo biseseka byo bintu biza bije hose abarundi basubire mu gihugu bakora amako mu mpuzo dushime rero tubakengurukire ko mwitavye maje muri beshi kubera umunsi hariho n'igikorwa muga tubabwire ibintu byo gusenga burya byo wafashe ujya udasenga urashogira ingorane igari y'abantu usanga bararemeyewe atanakora nubona urashaka kubumukuru utanakora kubera uremeyewe n'ibicumuro uremeyewe n'inzigo myinshi kandi baraduhaye uburyo buvuga ati musenge mukore nawe ukigira
usamaye indwi zibiri kugira usubire kuvayo usanga waragondamye umutima wararemewe kandi hamahuguruye nga amasengero amayuguruye kwa bajya imisigiti iruguruye mugari y'abantu batagenda no kuvuga ati none je ibi ndabivamo gute reka nishire mu maboko y'Imana basi urazi gukora akazi uroraniwe atacu yagiriza gosha droite usanga umerewe neza naho wapima ibiro byinshi usanga umwe upima 5 4 uri kuragenda wumva uremurutse tubasabe rero iri nta gahato karimwo n'umuhamagaro ibi n'umuhamagaro ni muze musaba urusha kwa kane abashikanganje bari ngaba barabumva ntawazokwangira kwa kane wanyuma w'ukwezi saa 6 uvuze uti nanje ngiye gushimira Imana kuko nakoze neza uku kwezi kose ndayishimye ndayisaba yuko nugukwirikira yomba hafi imbere umuco imbere inzira nkora ibigororotse ndegikundiro safi niteka rikomeye nagomba rero subire gushima nipfuriza umwe wese gusubira mu rugo amahoro hanyuma mpagarire amahoro n'umutekano sogokuru yavuze ati tubake igihugu tushobake tugavye abasi bacariho ntimusiye bwose kandi umwe wese ajeje umutekano mugenzi we no muri komite nkuru y'umugambwe twaravuze yuko agateka zina muntu gateza kukurikira kuva mu namashingiro kuva kwa nyumba 10 tuhakikishe igihugu cyose kimeze neza abantu bose babaho mu umutekano ibintu bigenze neza bagi musaya mwarabonye namwe mwaro mudusomera mu miseze muri Nehemiya bavuga bati kubaka ufisi n'inkoho uduzi tafari umwasi yegeye ukubita rumwe uduzi tafari biranditse nene byanditse ivyo biranditse n'ibitagatifu ntuzokwemere ko umuntu asambura ivyo wubatse ufuma basi utamurashe mukubita umugere akagwa hasi kugira vyuke uzobushira kwane amatafari guhagarara neza rero none igihugu cyacu batayuva hose Uburundi ega nuko mutasohoka muri iyi minsi ya corona yego ubundi bugeze ahantu bose bavuga bati mu Burundi imeze gute bose n'abari barapinze bavuga bati turapinguka mugabo ntimutumara amazi kuko ntitubona neza ntituje uko nyene mu twatsinzwe mbere nk'ubisamaza tuze mwisamaje umva rero nico tuvuga tuti none ahantu hose bavuze bati Burundi ni butagatifu Burundi beze neza Burundi zuku Burundi bezuku gateye intambwe bwabizuku none baza ko abantu buryoherwa gusa namwe ntimujyame umukondora zose ngo mubona agahengwe mucana impinzo hari abantu babona agahengwe bagaca bibarira ngo turi mu paradizo ya wapi uje mu paradizo upfuye aha kwisi no kugwana na maisha ni mapambano n'ubuzima ni kugwana no kuja mu ijuru no kugwana ugwana na shetani none uzogenda ibicumuro byakubanye byinshi kugira ntibize ntugwana urazi inyosha mbi ziri mugwana